Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 ruheshi umwaka wa 2024 yakiriye ku kirimba kwa Ntare abagenwe ngo baserukire ibihugu vyabo ahi Burundi. Rosine Girene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi aratubwira abaje baserukira ibihugu vyabo nico bayaze n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje kwakira abaserukizi b'ibihugu bitandukanye mu Burundi. Abo nabo akaba ari umuserukizi w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, umuserukizi w'igihugu ca Repubulika ya Botswana, umuserukizi w'igihugu ca Repubulika ya Czech, umuserukizi w'igihugu ca Repubulika ya Chypre, umuserukizi w'igihugu ca Repubulika ya Norvège, umuserukizi w'igihugu ca Repubulika y'Ubutaliyano, umuserukizi w'igihugu ca Canada, umuserukizi w'igihugu ca Repubulika ya Finland be n'umuserukizi w'igihugu ca Mexique. Abo bose baherutswe kugenwa mu mabanga yabo akaba bari baje gushikiriza nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi amakete abagena muri ayo mabanga yo guserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Karakaryo ko gushikiriza nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi indamutso z'abakuru b'ibihugu babarungitse babagenye muri ayo mabanga eka no kumukeza ku murindi w'iterambere igihugu c'u Burundi gifise. Banamukeje kandi bakeza uruhara rw'u Burundi ruboneka mu makungu kugira ngo rusahirize ibindi bihugu gutsimbataza amahoro n'umutekano haba mu karere canke mu bindi bihugu biciye mu nteko z'u Burundi zirungikwa mu bikorwa bitandukanye vyo kugarukana amahoro biciye mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yanejerejwe n'abo baserukizi habaho n'akaryo ko kuganira ingene botsimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye na burya Burundi buri mu ntango y'iterambere yagwa rugendo ruzoshikana ku Burundi bwishira bukizana mu 2040 kandi Burundi buteye imbere mu 2060. Rero ibyago bagize abo bubaho bose bemeranije yuko bagiye gutsimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye kandi bagiye kubandanya bakorera hamwe kugira ngo baherekeze Burundi mu iterambere. Abana bawe bagukunda uzogusanura uguteza imbere. Radio Televiziyo RTBB nijwi ryiza y'Uburundi bwiza.